Aliya rero agira ati jewe ndonse n'ukuri abantu canke umuntu amfasha akambwira ati ndakurihira amashuri n'imiburiburi nkasubira mu shure nkiga mu ishure nkiga indimi icyo gifaransa icyo cyongereza ndazi ko atahantu namwe bompa akazi ntibansabe kumenya indimi. Urumva rero ko afise icyiyumviro cyiza. Hama rero Aliya uronse uwo muntu wo kwiga by'ukuri canke ni bya bindi byo kuvuga ati no kwambara uniforme ngapendeza mu bandi nkajya kwitemberera mu bandi banyeshuri gusa, ariko nawe we ntuwo ubikunze urabikunda cyane? Ego ndabikunda sana, umva nyene ndabishaka, sinasaba kunagishaka umva ndabishaka nyene. Sawa, reka rero ikibwirwa n'icyumva n'icerekwa n'ikibona bibwirwa benshi bikumva benevye. Uyu ni umwe mu bana b'abarundi kazi yashoboye gutangura amashuri ntiyayaheza bitamuvuye ko ari ku buryo buke bw'abavyeyi. None rero umwana si uwumwe umwana n'uw'igihugu. Nuko rero abavyumvise bagira icyo babikorako, ariko twebwe twabibashikaniye tutamunzi nawe atatuzi, ari umwana tusanze aho abandi bariko barakina turavuga tuti reka tumubaze vakansi uko ziriko ziragenda. Mwumvise ko twasanze yuko si vakansi ahubwo wewe yayahevye kera. Murakoze rero, reka tubasezere. Aliya sezera. Ngo ndabashimiye ku mutima watumvirije, ndashimana cyane kumwe yamuhamagaye kuza kumbaza ibibazo, mba muzomfasha muzoba mukoze. Ndabashimiye nabo bambajije bakoze byiza kubera navyo niteguriye. Televiziyo yacu yitwa Uzobaze TV. Ndashimiye Uzobaze TV, ndashimiye sana. Sawa rero bayi duhereje kuri ako gatwengo. Murakoze, mwubahwe aho muri mu banyu no mu vyanyu. Imana ibandanye ibahezagira.